Sinaje kuvuga ivy'abapanga amazo jewe naje kwivugira ibindi bintu vy'ibipangaye ndavuga ubujinga n'ubuhuni mu mitima kuri beshi bamwe bavuga ko ari ubugambanyi irukana abo bapangaye abapangaye navuze ivyiyumviro kuko mupangaye urafise kumwinjiza mu nzu cyangwa ukamusohora kuko inzu aba ari gwawe so inzu rero nayigereranije n'umutima w'umuntu umutima n'uwe wawe ufise rero kwinjizayo ivyiyumviro vyiza na bibi bibuka bisohora kwanza ntivyari ngombwa yuko ugwinjiza na bibi ariko iyo umaze kubona kiciyumviro washize mu mutima wawe ari kibi gisohore so nico rema niko ndavuga ati numupangaye donc ubona ariko ndagwanira yuko batotuka nawe aciye asohora indirimbo yo kuntuka nawe sino hava ndagicisha hariya no n'umuririmbyi yitwa B FACE Ndabaramukije bakunzi banda TV nkuko mubibona imbere ya kamera hari Adronis Promoter inyuma kamera hari Dosia ya nkuko nayibemereye ndakora ibishoboka byose kugira ngo ndabazanira amakuru abari update igihe cyose uyu munsi nakuzaniye FABELOVE ahejeje gusohora indirimbo nta nisahira ahera bayita abapangaye reka tumuramutse kwanza abanza baramutse mwebwe abakunzi biwe FABELOVE turakuramukije ebana ni bon fresh ndamutse kandi nako baradukurikirana mwese Yeah, it's your boy FABELOVE, Kishan boy, FABELOVE, yeah. Abapangayi, yeah, abakunzi banda TV, FABELOVE hariho ibibazo bimwe bimwe mwagiye muradutuma kugira ngo tubanze tubarize. FABELOVE abakunzi bawe barabaza ikibazo kivuga ngo mbega FABELOVE igihe yakorana uvuga ngo challenge ya master n'uyuhe muririmbyi abona yuko yoba yarayishoboye avuga ati uyu muririmbyi vraiment yarayikoze bon. Nta numwe. Yeah, FABELOVE ngo arafise umukunzi. Yeah, of course. FABELOVE novuga ngo uhejeje gusohora indirimbo abapangaye mbega inspiration yo gusohora abapangaye yoba yavuye he? Yavuye mu buzima nyene busanzwe kubera ko mu abapangaye uri kurumviriza usivye ko bamwe biyumvira ibindi birebire bivanye n'ingene ngira bivanye bo n'ivyo bibaza so novuga yuko ni inspiration nashatse kugira ngo abantu nze ndabereka yuko dufise gukompoza gutandukanye donc ukazana title ukazana titre hanyuma mugabo ugashobora kuyishiramo ibindi bintu donc ya titre donc tugashiramo philosophie muri make so rero ico kintu cyo gukoresha philosophie ni kintu maze gukorera ko mugabo n'ubu nari navuze ati il faut que i 2021 ntangurana n'ikintu kiri gifisa ku kantu ka philosophie so hanyuma kandi ikintu naco candirimbamwo n'ibintu vyo mu buzima busanzwe abantu bakibiturire abantu bank'abandi ataco babahora donc abavieux basokana n'utwana tungana nabo n'abana babo hanyuma donc ibintu vyamwe nuko ni vyinshi birimo n'impanuro uyumvirije n'indirimbo irimo impanuro nyinshi sana ya FABELOVE turaja kure mfise impamvu ibi bintu ndabigusavye akapera gatoyi ya dogo hajyano hera we dogo twagiye kapera gato hari impamvu ndabigusavye uraza kubibona Zarama dogo w'imatongo kwizina panyita kamirigo wigeze impongo mviriza dogo ntugu mutabura ya marido iryo ni shamba je nyene ryo kuva bafu be niburyo barakubesha tukana keshi bifatira benshi mu kanigo dogo kwanza buyemera kuko iko mbona ugizwe n'amakopi dogo ndirimba kiwacu nawe gigoma ziwacu ni wagirisa ni munyuma nkora maniga nawe numva ngo hitamo kumbu nkene kopi kamiriga FABELOVE dakeshan boy reka tugeze nga ya FABELOVE haraciye imisi tari myinshi hariho indirimbo imwe isohotse yitwa Insolite twarumvisemwo ijambo dogo wa mupeti yitwa dogo akaza amaze imyaka 30 abana n'abavyeyi iyo bamaze kuvuga dogo tuba twumva yuko ubwo butumwa hariho ahantu bwerekeye mbega we wibaza kubera iki iryo zina dogo ryo bajyaragiye muri iyo ndirimbo bon je sinzi ngira mu bibaza we nyene kubera ko nibaza ko ari we mu bibaza sino je kubwanje urumva nk'iyo ndirimbo ndayumva mu zindi nyene uko nyene ya FABELOVE navuga ngo iyi niyo interview ya mbere ukoze muri TV online
FABELOVE ikintu kimwe twumvise navuga ngo muri indirimbo yiwawe nshasha abapangayi wavuze se bajya bapanga mu nzu abapangayi wavuze turumva yuko hariho ibindi bintu mbega abapangayi washatse kuvuga iki kwanza Okay nashatse kuvuga ivyiyumviro abapangayi navuze ivyiyumviro kuko umupangayi urafise kumwinjiza mu nzu cyangwa ukamusohora kuko inzu aba ari gwawe so inzu rero nayigereranije n'umutima w'umuntu mutima n'uwi wawe ufise rero kwinjizayo ivyiyumviro vyiza na bibi bibuka bisohora kwanza ntivyari ngombwa yuko ugwinjiza na bibi ariko iyo umaze kubona kiciyumviro washize mu mutima wawe ari kibi gisohore so nico rema niko ndavuga ati numupangayi kuko mu mutima imitima yiwacu dushirayo ivyo tubona bitugirira akamaro kujya mu nzu yawe ushirayo umupangayi kugira ngo hagire icyo agufashije so rero niko biba bikwiye kumera no mu mitima tukashirayo abapangayi beza pana gushira abapangayi babi FABELOVE mu ndirimbo yiwawe twumvise ahantu uvuga ngo abafana banyita king ariko wewe ukampinga mbega uwo muntu hari bisigura yuko hariho umuntu wari kurerekeza kubwo butumwa mbega uwo muntu wari kurabwira abafana bakwita king nawe akagupinga uwo muntu yobarinda navuga yuko nta muntu n'umwe akundwa na bose urabizi ndiko ndabwira ujya uwo ari we wese ashobora kuba atankunda kandi si ngombwa kaca nkunda ku nguvu ariko mugabo mba ndiko ndamubwira ati eske hoho kunyankira iki kubera kunyanka iyo bavuze ko ndi king bikakubabaza eske kubabaza kubera iki so navyishize ko mugabo nabandi urashobora gusanga wanka umuntu vraiment kandi no kuri vyo umwankira ugasanga vraiment nivyo uri kumwankira ikintu kandi ari cyo so rero mba ndiko mvuga muri rusange nerekana yuko tuba dukwiriye kuraba neza decision dufata mu mitima yacu tukaraba vy'ukuri yuko ari decision zibereye hanyuma tukabona kwanka umuntu canke kugira gute muga twamije kwirimbura mu mitima yacu FABELOVE imbere ava yuko novuga ngo usohora indirimbo yawe abapangayi hariho amwe mu makomantere twagiye turabona y'abafana mbere ya nabamwe bo bari muri industry ya music bavuga ati iyi ntuzeye izi challenge aba bastare baririmba hip hop bariko baragira turabona yuko zizohava zisubiza inyuma mbere umuziki ndundi mbega wowe ubibona gute so nagira mvuge kuvyerekeye ibi vy'ama challenges musanzo ni simbi na gato ariko bivana n'intumbero wewe iyo challenge ba wayihaye so jewe nka jewe uramaze kubona yuko iyo ndiko ndaririmba akenshi ndakunze guha challenge abarapera donc biba bifise objectif yuko duteze imbere no hip hop ndakunda guha challenge abarapera bisigura yuko nta indi vision mbafise mbashaka iyi no hip hop ko tuyigwanira ko twama turiko turayikora twebwe nyine abarapera rero abandi sinzi ivyo ico babivuga ko mugabo challenge muri hip hop irakenewe nibisanzwe vraiment nibisanzwe ariko iyo bishizemwo wundi mutima ukabishiramo gutukana pour gutukana nyene ata yindi mvo ufise atakindi cerekezo ufise aho vraiment biragorana birakugora kandi biragusubira ko wowe nyene yo bisubirako FABELOVE aremeza yuko ngaha mu Burundi dufise abarapere novuga ngo bazi gukora umwuga wabo neza barahari gusa barahura n'ibibazo vyinshi vya promotion twe turahura navyo ariko benshi baracika intege uharuye jewe nka jewe vraiment imyaka no naratanguriyemwo urabona kuhera muri 2012 gushika kuri no munota donc turiko turakwiza imyaka 10 tukiriko turakora kandi ndi mu barapere bagize bakundwa urumva ivyo vyashoye nibaza kata mu rapere wundi arabishobora bisigura iki sukuvuga ngo ndiyeme vraiment mu mbabare twiyemera jewe nuko navumiriye ndemera ibiba vyose ndavyemera ndabisabira ko vyose biba vyose rero benshi uwo mutima ntawo bafise rero jewe vraiment ntumirira n'abandi bose bacika intege ntwava kugwa mwitere na promotion ahubwo iga uburyo bwose uburyo bwaragwiriye bwo gushobora kuyipromotinga hanyuma ibintu bikagenda fresh FABELOVE nkuko bivuze kuva 2012 ndirimba ngomba nkwiza imyaka 10 ndirimba ariko ugerageje kuraba kuri
kote yiwawe mbega FABELOVE nta ma promotion afise ngaha mu gihugu cabo nike kintu kivuze kugira ngo aronke promotion nike kinatarakora kugira ngo baba journaliste baba DJs baba MC canke babaki umuntu wese ajejwe guteza umuziki w'u Burundi imbere kugira ngo ntakorere kuri FABELOVE kugira ngo nashike ku ndoto ziwe. Bon, jewe sinovuga ngo nta promotion fise kubera ko ndacyafise abafana ndacyafise abantu bankunda kugira ngo ma ku kivi nabo nyene bacaguma ku kivi. So hari abantu b'umutima bangwana kwijoro n'umutaga ariko hari nabandi vraiment sinobesha vraiment hari nabandi bankorera nabi ya barahari ariko abo no kubasengera vraiment kugira ngo abo bapangaye babavemo sino jewe nibaza yuko vyoba vyiza yuko mu artiste ashoboye mu artiste afise umwete mukabona yuko ico kintu ariko arakora vraiment gishobora kugira nico kibafashije mufashe ya FABELOVE turaherutse kubona novuga ngo imwe mu ka video wasohoye ava yuko usohora abapangayi entreta twarabonye yuko hariho novuga ngo icuka kitari ciza imbere yiwawe na moto yiwawe bita Berry Chris ariko aho ka video tukaba twabonye mwari kumwe mbega woba warisubiye ko kavuga ati ko ari moto yiwanje reka mbandanye ndamufasha ivyo yakoze bimeze gute? Okay urakoze kumbaza ico kibazo ahubwo ndakivugiye no kuri no TV ni ryambere ndanakivuze bisanzwe benshi barambajije ico kibazo ya petit vraiment novuga yuko yarankoreye amakosa kandi amakosa atari mato nanje ndafatwa nishavu ndumuntu sivyo ndumuntu benshi nabavuze ngo namabeze nta beze yaririmo vraiment nari serious ariko rero mu petit aransaba ikigongo jewe sinamwemerera kuko narabona yuko naho no kimugirira nabona yuko kuko je ndamaze guhemukirwa cyane ndamaze guhemukirwa n'abantu benshi mfasha mu baririmbyi ngaro n'abaririmbyi bazwi mugaba kamemukira mu nyuma ndetse nawe mwebwe mukora ku ma TV online harabo maze gufasha mugaba kuri no munota basigaye ari abantu babansi biwanje ndakivuze ico kintu so rero ya mu petit nabonye ati nawe nyene ashobora kuja muri uwo mugwi wabo bantu bameze mwene uko ariko mugabo ikintu cyagiye kuhaba mu nyuma kuko namwankiye ijya ndirimbo hari indirimbo yasohoye aho yariko aravuga undi mu hapere amwita ikibamba ibintu vya mwene uko muganda avuga ati peti yangu wewe ntiharagira yaho uja muri zi challenge wewe manzi urindire ibintu nk'ibi ifo kubanza kuvyitondera hanyuma challenge zoyitanga mugabo mu bihe vyayo kuko je ndafise ukuntu ntegura umuntu je ndafise abapeti benshi nashikanye kwihangiro kandi giza naho bamwe baciye baja mu bindi ndafise abapeti nigishije batwaye ama award rero nawe nako ndashaka kumuha iyo discipline kugira ngo azoshike kuco yifuza mugaca tangwa gutoba ibintu hakiri kare so ariko rero mu nyuma ikintu cyahabaye nuko uwo nariko ndagwanira yuko batotuka nawe acasora indirimba ntuka dore gasha wewe umva ngano cyankora iki donc uwo nariko ndagwanira yuko batotuka nawe aciye asohora indirimbo yo kuntuka hepo utache ndabona ati rero umupeti namuhoye ubusa basi cyarambwiye ati peti yangu garuka naco mugabo ifo kuzora wumviriza impanuro ndaguhaca nk'ico tuko turavugana nufopa yuko ugikora nkuko uciyumvira so nuko rero ibintu vyagenze sino ntawuzi vyari kuba imbere mugabo vyatumwe nuko nabonye ico nako ndagwanira kugira ngo ntatuke uwo muntu canke ico yakoze nkamwereka kari kibi nagiye gusanga uwo muntu nawe afise ibindi vyiwe so ndumva rero ngaho nta kamaro kuko uwo muntu no fatanga umupeti ndamugumize mu bihano nuko rero vyagenze ya biriko biraza uwo yari karatuka nasanze ahubwo nawe atarukunda afitiye acagaruka kuntuka mbega uwo yari karatuka ninde uwo yagarutse gutuka ninde niwe dukeneye kumenya je novuga yuko namaze kubivuga kari mu rapper nawe sino hava ndagicisha hariya no n'umuririmbyi yitwa B FACE Boniface nibaza ko niwe yari yabwiye ariko muga nanje ntivyanshimisha ndavuga ati no ibi bintu ubwiye Boniface manzi urinde niwe ntiharagira kuja mu ma challenge nkaye mpeta arabizi arazi kuririmba vraiment arabishoboye cyane muga namubwiye ati ntiharagira yuko
uja muri ibi kuko ndafise ukuntu prepare umuntu hanyuma ariko rero kandi uwo Boniface cyagaruka kandi yabaye sino jewe icyo novuga ifoko tuza turedika abana bacu batoyi bacu tubedika neza tuze turabaha indero nziza kugira ngo bazobere icitegererezo c'abandi nabo bari nyuma yabo nivyo vyoba vyiza kugira duhe umuco abakunzi b'umuziki w'u Burundi mbega iyo ndirimbo Boniface yaciye agaruka kugutuka iyo bifise titre ye kugira ngo abantu baze kugerageza kuyumviriza bumva ati bwa bundi ibintu yavuze vraiment ntiyabeshe yavugishije ukuri. Jewe musanzwe icyo novuga cyo iyo yavuze kandi urabizi yuko we mu gutangura interview razi ko abimbagije so rero sinokurirwa ndanayisubiramwo abayizi barayizi abatayize nabo bihangane vraiment kuko urumva si n'ibintu vyiza sinohavangirira promotion igitutsi rero urumva si ibintu vyiza mugabo kimwe coco uwundi mutima kandi urankubita nkiyumvira ati peut-être katoba iyo bayavuze jewe gituma no wanda bivuga ati peut-être katoba yavuze jewe nuko mwisanzwe wewe yavuze ati donc abaririmbyi bandirimba baba bayimbwa nanje ndi igufa donc imbwa zikurikira igufa none nawe yoba yemeye kubimbwa donc nanje nkabigufa ruba rero icyo nicyo kibazo rece niyumvira rumva hanyuma kandi hari kintu naci yavuga ati just aravuga ati jewe sinca ku ruhande nahahebeye amakinga so ariko uri kurumviriza ijya ndirimbo urumva ko ni ibintu acisha mbari kwa mbari ni ariko arasiga urumva kaca mbari kwa mbari rero nkaca niyumva ati aremeye kubikinga none so urumva rero ivyo vyose ngiye kubitora cabona ati gira antuka ngira si jewe kuki yaba jewe ntiyari kwemera guca pembere nk'ikinga hanyuma kandi ikindi kintu naco nuko nzi yavuze yuko ari kete ry'abafana so rero jewe sinishu sinza kurandira cyane kwikete je nibaza ko ndo mu artiste jewe nta kete nza kurandira ko cyane umwanya munini ahanini mbaza ivyerekeye abaririmbyi cyangwa umuziki muri rusange ivy'amakete n'amakete hanyuma ivy'imiziki n'imiziki kuko nikete we yavuze ko yasomye ashobora kuyisoma nabi ugasanga bo bamutumye ati tubarize uku mugabo wagacashiraho agaponya agaca yiyongereramwe n'ibindi ugasanga kumbure ko no mu gusoma usanga abisoma nabi so rero novuga yuko muri make mu gihe yavuze ko ari kete jewe nanje ibintu vy'amakete ntibindaba jewe ndabana n'abantu ni indirimbo canke abaririmbyi ubwabo rero umusomyi jewe aha muri ico gihe ugiye mu yindi domaine FABELOVE wavuze ati ngerageje kuraba umengo ntiyavuze jewe ariko mu ndirimbo yewe twarumvisemo ijambo dogo kandi tukaba tuzi source y'umuntu yazanye dogo uwariwe mbega kubwawe bazaye ko twaca twibaza yuko yoba yabwiye nde je nibaza yuko wewe ngira aramufise muramwigira mu mubaze je nibaza ko atavuze jewe kuko narumvise avuga ngo ni vy'imyaka 30 none gashawe womenya imyaka y'umuntu atagwaye karanga muntu tagwaye identity abo peut-être yuko yari karashaka kumenya nk'abafana bon mu gihe we bari jewe ariko mu gihe we bari jewe yakaravuga naho mbanga aracaba kwa nyoko erova peut-être ko yo bari karashaka na kumenya nahomba kuko jewe ndo umuntu vraiment privatize ubuzima bwanje so rero tuyifatuko mugabo icyo navuga cyo nibaza ko atari jewe kuko hamwe yo kwemera kubimbwa nanjye nkabigufa nibaza ko nawe yo wakoze cyangwa yo kwemera guca pembeni nk'ikinga kemera kubikinga nibaza ko ari we yo bayitutse so rero nibaza ko atari FABELOVE yo yaravuze FABELOVE kwa kundi nyene kumwe tuguma tubikora dusubire tugarukane abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri ya mudu akapera gato y'abapangaye kugira ngo ngarukane ibindi bibazo sinaje kuvuga iby'abapanga amaze jewe naje kwivugira ibindi bintu by'ibipangaye ndavuga ubujinga n'ubuhuni mu mitima kuri beshi bamwe bavuga ko ari ubugambanyi irukana abo bapangaye okay buri munsi wa mugenda ukubita urutoke wabona umugenzi ateye imbere ngo umuroge oshe inzigo n'ishari bara yo FABELOVE the Christian boy ariko ivyo birakwiye man birakwiye FABELOVE indirimbo abapangaye yakorewe hehe ninde mu producteur yakoze indirimbo yakozwe n'abaproducteur babiri
harimo Crazy Bright, hanyuma hakabamwo Crazy Bright ni wundi yankorera za mwana w'imwira za kuri nkofero, zazana kamera za dogo, umuproducteur abizi sana. So hanyuma na DJ4 nawe ni wundi yankorera ntaco hanze za master donc n'aba producteur vraiment babizi cyane gose ya tukiraho nyene mu misi mike twarabonye bavuga yuko FABELOVE atoba akiri kumwe na Crazy Bright. Mbega ubu kugaruka gukorana na Crazy Bright mwoba barasubiye muri lebo yiwe canke bisigura yuko mwakoranye iyi projet yonyene hama iyindi ukazobandanya handi? Je musanze Crazy Bright no muvyeyi kuko anzi kuva nkiri umwana mutoyi, anzi nchiga primaire, donc nambara utu uniforme twa primaire. So rero iyo umuvyeyi ntazibana zidakomana amahembe, iyo umuvyeyi n'umwana bishitse hakabaho kantu katameze neza, umupangayi mubi akabinjiramwo, birashika mugabo umuvyeyi yamakumbura umwana, kandi umwana yamakumbura umuvyeyi, naho vyo bimeze gute umwana yamakumbura umuvyeyi. So rero nico cyabaye, nibaza rero gusubirana nawe biratahuritse mu gihe ari nk'umuvyeyi wanje mu bintu vy'umuziki. Ya mu misi mike iheze turabona imwe mu mapost ya FABELOVE avuga ngo kuja muri Empire sikosa ni nkuko nari kuja muri Bantu Boy. Mbega bijya bintu byari biki naye hema projet novuga ngo yari karatuma wandika bijya bintu? FABELOVE yaba yarinjiye muri Empire canke hari habaye iki? Misanzo ni poste za kera, ariko ico novuga cyoco navuga yuko kuja muri Empire, kuja muri Bantu Boy, kuja hehehe bazo ko nagenda afise Christian Boy naho ntaravyo officializa ngo nerekane label, mugabo baza kariyo tuja siyo tuva. So rero nibaza yuko tuba dukwiye gushigikiranira, sivyo ibintu vyo by'amatimu ngo zande ego ni fresh, wewe yikreye mugabo umenye yuko uriya nawe ahabaye kugira ngo ateze imbere impano z'abarundi, nta bazungu barimo muri ziga label zose yumva. So rero nibaza yuko gushigikiranira nivyo vyo bavyiza, kandi wanashima ivyo nyene vyo kwigabura imice nivyo byishe n'umuziki ngaha mu Burundi, kuko urasanga aba journaliste, aba promoters cyangwa DJs bavuga ngo twe duhengamiye ngaha, n'abafana ugasanga nuko nyene mugabo, kandi natwebwe turabishiramo uruhara. Hari ukuntu nyene uzosanga natwebwe twerekana ngo duhagaze ngaha no. Je novuga yuko abaririmbyi bose cyangwa labels yose ni fresh aho noja hose mbona atakibazo. Na Fizo nitwakoranye yaramaye collab mu ndirimbo yiwe yitwa iri joro, twikorana fresh, indirimbo iri kugwego gwiza. Sadbi turakorana collab yiwe mu ndirimbo yiwe, dukorana n'abanyarwanda, donc indirimbo iba fresh. Peace and Love twarakoranye mu ndirimbo yabo, Masterland turakorana mu ndirimbo yiwe, twarakoranye n'abarimvyi benshi sana umva, ba Steven Sogo, je ndafise indirimbo tubona ba Steven Sogo, bararijo, ba T-Max band. Donc jewe ndafise ama collab ngaha cerekana yuko jewe ndi peace n'abarimvyi bose, mugabo uretse yuko hariho abangambanira, mugabo jewe vraiment simba shaka kugambanira umuntu nomwe. Ivyo nkora vyose ndabikora nk'akazi tu, ariko nta kintu kiba kicavuye nga ku mutima nk'ikintu cyo kugambanira abantu. Ya tukiraho nyene narakoranye n'abanyarwanda. Mbega ubona gute feedback? Ndabizi urafise abagenzi babo bashobora kuba bari mu gihugu cy'u Rwanda, urashobora kuvuga ati inyuma y'ijya collabo ndabona yuko hari ikintu nungutse, ico kinungutse cyo bari iki? Mu Rwanda musanzwe je na isanzwe ofisi y'abafana, na isanzwe ofisi y'abafanzi, kuko uzohora aba muri bijya biganiro bakora vy'ama TV online. Hariho n'ikiganiro kijya TV online iri hit hajya mu Rwanda nyene, bigeze kubaza umuririmbyi w'umurundi nyene, yagiye baramubaza ati umuririmbyi yitwa FABELOVE, umuraperi yitwa FABELOVE. Donc hariya mu Rwanda je ndafise fan base, bamwe baranyandikira mu Instagram mugabo gusa ijya yaramfashije visibility cyane. Urabona ko yasokaye na video, kandi kini naco irashobora kwerekana kandi ico ndi FABELOVE, kuko hariya mu Rwanda barazi Sadbi, mugabo rero barinze babona yamaye collab tugirane, niho baciyabona rero igihagararo canje neza na neza. Hanyuma kandi kini naco turimbana n'abanyarwanda, baripima nabo baravuga ati FABELOVE turumvise rero icyari. So turi kumwe nabo nyene, urumva turi kumwe nabo nyene. Rero novuga yuko
abo twaririmbanye bajya abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu urabona yuko haraciye habaho ubucuti kandi harabaho n'ikindi kintu ubona yuko hari indi look cyangwa image bamaze guha nka jewe umuhapero nga mu Burundi FABELOVE ya FABELOVE. Tukiraho nyene haraciye igihe kitari gito habaye concert no kwita bise Karabajya concert. Ico gihe muri kumwe na Emerisa na Sabi mwaremereye abakunzi b'umuziki w'u Burundi yuko mugiye gukora collab muri kumwe muri batatu. Gushika iki gihe gushika uyu munsi ntiturabona iyo collab. Mbega nubona yuko muri ko muratuma abakunzi b'umuziki w'u Burundi bariko barabataka ikicizere kubera ko bimwe muri byinshi mubabwira hari ivyo usanga mudashize mu ngiro. Collab twese turacyahari nta kibazo vraiment nta ngorane itahaba. Kumbure ko Imana irafise ukuntu itegura ibintu, kumbure ko kiyagiye yo tuyikora hariho n'abandi baririmbyi bavutse no munsi batari kujamo muga pour moment nibazo yuko ishobora ko iyo collab kuzoba yagutse kuruta irimo n'abandi baririmbyi batari bamenyerewe mu Kanyosha cyane. So jewe nibaza yuko nta ngorane ihari, umwanya uracyahari kandi twe turacyakora umwe wese icyo twiyemeje tuzogikora kandi nta wuzi neza ko kitoba kinahari. Bisigura yuko mushobora kuba mwarayikoze ariko hataragira ko muyisohora canke ni kwa kundi kwa matubwira abakunzi b'umuziki w'u Burundi ngo coming soon. Nibavyitege kubera ko twebwe natwe tuba dushaka gukorera abadutumye aba fans hanyuma tukabakorera ivyo bashaka kandi ivyo bumva bokenguruka. Rero iyo collab barayisavye kandi kugira ngo barinda bivuga hajya cyane kugira ngo birinde bivugwa hajya nuko kandi ari ikintu cyabonwa cyasabwa n'abantu benshi. So rero icyo kintu nibaza ko mwene mukireke gusa iretu ni basi tudashaka kuvuga ibintu biba bikiri hariya mu gikoni mugabo icyo nzi cyo ndabizi kitegerezwa kuzohaba. Kugira ngo dutume umuziki w'u Burundi utera imbere biraba ngombwa yuko tubwira n'abafana kugira ngo bahindura ingendo. FABELOVE, B FACE n'abandi barapere bagiye batandukanye igihe cyose bama bagira ama post hama hari abantu baza nk'abariko baracanishamwe abastar bacu, hama harimwe abantu bazana amantuze ama commentaire ameze neza n'abandi bazana ama commentaire ubona yuko aya ma commentaire nayo kugutuma uru ruhande rushamirana na ruriyanye. Nubuhe butumwa butoyi ushobora guha abafana b'umuziki w'u Burundi kugira ngo bamenye yuko umuziki ndundi utazotera imbere kubera ko umuntu umwe ahubwo uzotera imbere ari uko bateje imbere abaririmbyi bose? Je butumwa nobaha novuga yuko umufana nofopa yuko ashaka kugira ikintu novuga yuko hari ibintu bakunda kuvuga yuko isi yose izokoronizwa ikagigwa ikintu kimwe urumva aho naho zobari tuzatuko turegereza umuhero w'isi urumva. Rero hari abafana rero bameze uko baba bashaka yuko abantu bose baherera ku muririmbyi umwe. Eske nimba wowe ufana dufate umuntu kanaka sivyo urafana FABELOVE ushaka ko abafana bose mu Burundi bafana jewe FABELOVE, eske urabona iryo terambere rizobaho gute mu gihe no mu bindi bihugu tubona abaririmbyi bashika 20 banga 30 50 barenga kandi bikadufasha no mu gushikino bagashikina ari benshi bigatuma igihugu cyabo gitera imbere. None mu gihe bazoshigikira jeje nyene abandi bakanga kubashigikira, eske ntibabona yuko hari ibintu bimwe bazoba bahomvye dufate nk'indi tara cyangwa ukundi kuririmba kundi muntu kanaka. So rero benshi novuga yuko nta bwenge byinshi babishiramo bobo no gutukana cyangwa kugira gute wenda ashobora kuba ndagukunda ariko ntakwemera paraporo ya naka ntibibuza yuko wewe ugumukunda umuririmbyi wawe ariko iyo umuririmbyi kanaka ubona ko ari ibintu bikaze cyangwa ubona ati yuko ari ibintu bikomeye ufupa yuko uza kumwereka ngo ico kintu ntigikomeye kandi gikomeye urumva mubwira ati vraiment big up sana naho ntari umufane wawe mugabo big up sana. So ni ibintu bisanzwe vraiment ni ibintu bisanzwe rero abafana aho ngaha donc atagushigikiye acashaka no guponda ibintu vy'iwawe umva. Rero naho rero bagira le contraire rero sasa rero ibintu nivyaguma mwe nuko nibaza ko muziki w'u Burundi ntaho zoburi kurava ntaho zoburi kuraja ifoko muguruka mwibwa abafana imwe mutuma ibintu vyose biba nabi
ya tukiraho nyene sinshobora gutikosa ku bafana gose kuko novuga ngo umuririmbyi umwe wese ngaha mu Burundi wumva sinovuga yuko ari abafana bonyene ni mice yose aho ni ku ruhande rw'abafana ni mice yose si impamvu mbesha ngo n'abafana bonyene natwe bw'abaririmbyi turabishiramo uruhara ya aha nyene tukiri kuri mwebwe nyene abaririmbyi umuririmbyi umwe wese akubwira ngo ndafise timu yiwanje uyu munsi nimba FABELOVE afise timu yiwiwe Berry Music akagira timu yiwiwe bisigura yuko timu ya FABELOVE umuririmbyi uwo ari we wese azokora ikintu nugupinga ariko ikintu ca FABELOVE ugasanga nico onya bakeneye ko gishika imbere mbega ntubona yuko nibi bintu by'amatimu ari ibintu bimwe bituma yuko umuziki w'u Burundi udatera imbere kugira timu si bibi ahubwo gusa donc ugize timu igufasha gutera imbere ntaco bitwaye mwa kugira timu izagucinyiza abandi n'ivyari bibi donc vyasaba yuko timu zacu zidufasha icyo dukeneye gusa ivyo bindi vyo kuzagucinyiza abandi vyo ntibikenewe vraiment uriya nimba yafise abafana bakeyi namba timu yiwe igoyagwa cyangwa bimeze nabi akabona abandi nyine nako barafashwa ngene ibintu uko biragenda nawe akavyigiraho donc ivyo tuma bose baza bariga kurushanya donc umuziki ugatera imbere sivyo concurrence ni bon mugabo kuja hariya gucinyiza uriya nibaza ko timu ngahe bikoze ibintu bitajanye n'intego y'umu artiste cyangwa intego yo gutera imbere k'umuziki w'u Burundi ya FABELOVE uyu mwaka wa 2021 aradutanguje ikibombe abapangayi mbega dufate yuko iyi ndirimbo ariyo tuzorinda tubona umwaka wose uhera araba abapangayi canke mu wundi mwaka tugiye kumva waguze inzu yiwiwe hari ibindi bikorwa byo bihari canke niki gikorwa conyene nguze inzu yiwanje ubizi gute ko no ntayifise gamana navuze ati wavuze abapangayi twizere ko tuzosira ko nindi ndirimbo ivuga ati hari waguze inzu yiwe hari ibindi bikorwa mu bisanzwe muri no mwaka nakubwiye yuko ni titre ashaka kugira philosophie navuze abapangayi mugabo babi kuba umupangayi si bibi mugabo kuba umupangayi mubi ni vyari bibi donc hari abapangayi beza n'abapangayi babi so rero muri no mwaka agenda afite ibikorwa byinshi wanashima iyo bapangayi indirimbo ikaze cyane numva ni vya bindi nama mvuga ati abahapere benshi bidoga kubera ko bisanzwe ntibazi gukreya kandi bazi kwidocumenta benshi nico ituma twidoga canke bidoga kubera ko bagoma muri vya bindi aza kurapa gusa ngo yereka abantu kazi kurapa mugabo ifoke tuba twidocumenta canke tuba turondera kure urumva so ndiko mvuga iki ndiko mvuga jewe nk'iyi style nazanye ni style ya trap yari isanzwe ihari mugabo ivanze niyo bita drill so rero iyi drill nta barapere ga mu Burundi vraiment benshi barayikorerako rero nico rero mbashaka kubereka yuko donc tube avance sawa kandi kine kintu naco tube ku mwanya tube update kugira ngo ya hip hop tugume ntitugume muri vya bindi vyo kuririmba za ndirimbo zakira kwa kundi no ifoke abantu baguma nyene ya hip hop igezweho hariya bayumve no nga donc ibintu bimere mwe nuko rero benshi abahapere benshi usanga bidoga canke babivamwe bakaja kwirimbira ibindi kubera ko donc ntibazi gukreya ibintu vyinshi muri iyo hip hop bama babona yuko vya bindi nyene gahava kabita kagenda mu bindi kubera iki ntararonka ibindi akreya vyotuma abantu baguma bamushyuhi FABELOVE tugushimire kuba wemeye kuduha ikiganiro mbere ari ikiganiro ca mbere ndabisubiramwo ukoze kuva usohoye abapangayi FABELOVE twagomba tugusabe ubwire abakunzi biwawe gukurikirana indirimbo yiwawe abapangayi twamaze kubona yuko yashize kuri YouTube bayikurikirane mbere n'amakomantere menshi kugira ngo ubone aho ukwiye guhindura canke ari ibintu bimeze bon ubandanye novuga yuko nkuko bama babikora mubandanye mufasha abaririmbyi b'abarundi nanje mu baririmbyi b'abarundi ndimwo ndumuhape wo murundi mwami mukunda mwamijeka amaboko kuva kera so mugende mu mwandike abapangayi by FABELOVE hanyuma mu sharinge ndetse kandi mumaze kuvisita ijya nuze ijya channel yanje ya YouTube ya FABELOVE Cation Boy
murabe ibikorwa vyaho mu commenting mugire gute mu sharing donc ama like urumva hanyuma ni wagira ico kritika werekana impamvu urumva werekana impamvu gikrititse ico kintu kumbere ko muri izo commentaire hari ico dushaka gukuramo novuga muri make nivyo mbandanye kandi mu supportinga umuziki w'u Burundi muri rusangi ya FABELOVE turagushimiye twizera yuko n'ikindi gihe twagukeneye uzotworohera nkuko watworoheye jewe ndikora kujya namavuga ati ndi gangster umutwe vraiment nta bintu vyo kwibloka vyo kugira gute ndaza akamaro kama media rero akamaro kama media turakorana harabaho no gufashanya kuko wewe ni natanga ikiganiro cizi wawe kirashika kure nzo ndagufashije ariko nanjye uzomfashije ya mubandaye mu supportinga nda TV kuko murabona yuko na nyene ifise intumbero nziza yo gufasha ibikorwa by'abanyamuziki b'u Burundi ya bakunzi ba Ndaha TV nkuko mubibona mwari ko mwabintumye ngerageza uburyo bwose kugira ngo ngume ndabazanira ibintu bikiri update ibintu bigishikwa kuziko atawundi muntu arabintanga kumana natwe ubandanye kurikirana ibiganiro bya Ndaha TV nkuko bayikubwiye ugende no kuri The Keshan Boy FABELOVE wandike abapangayi by FABELOVE ukurikirana indirimbo hama turabashimiye kuba mwemeye kudukurikirana.